Yesu ashimwe cane, amazina yanje nigira neza Divine nkuko musanzwe mumenyereye, ukaba ari ubwa mbere ubonye ino video, ndaguhaye ikaze cane. Yesu Kristo aduhane umugisha. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka igice ca 19 ku murongo wa mbere. Turaya ku murongo wa mbere haravuga ngo umutwe w'amajambo handitse ngo Zakayo. Ku murongo wa mbere, ashika i Yeriko ariko arahaca, hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere, yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yesu amuvuga ko ati, uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Yesu nashimwe cane. Ku murongo wa 10, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiye. Yesu nashimwe cane. Niri jambo ry'Imana, Imana yampaye kino gitondo ngo dusangire. Ngo Yesu ngo yarashitse ahantu Zakayo yari yuriye ku giti kuko vyari vyase kamuraba, urumva ko ishengero ryari ryinshi. Zakayo nawe yari mugufi, biranka kamubona ati, jewe ntashaka kuncika ntamuravye. Aca yurira igiti c'umusukomora kugira ngo aze kumuraba neza. Yesu nashimwe cane. Ariko nibaza ngo ari hejuru y'ico giti n'ubundi kubera yamurabira hejuru, ashanye ntiyumva ntiyari kumubona neza nkuko yari avyifuza we. Ariko Yesu Kristo abona buri muntu wese, akamenya mu mutima w'umuntu, aramenya ko Zakayo afise inzara n'inyota vyo kumubona. Yesu nashimwe. Ahageze musi y'ico giti acambwira ati, Zakayo, ururuka kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yesu nashimwe cane. Zakayo yagiriwe ubuntu bukomeye cane, hanyuma ngo aca yururuka vuba ngo amwakirana akanyamuneza. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ngo babibonye bose ngo baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Hanyuma Zakayo ngo aca arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuha aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Hano Zakayo murabona ahantu Yesu yigeze amubwira ngo asubize ivyo yivye. Murabona ahantu Yesu yigeze amubwira ngo aha aboro umugabane w'itunga ryiwe. Iryo tunga ntiryari iry'iwiwe. Amaze kwakira Yesu akamwakira mu rugo iwe, ngo akamwakira neza ngo n'akanyamuneza. Ubugwaneza bwaciye butaha muri Zakayo. Yesu nashimwe. Ikintu ca mbere yumvise, umutima waciye upfunguka, yumva itunga ryiwe yorisangira n'aboro. Yesu nashimwe cane. Iyo Yesu Kristo ageze mu mutima wawe, umutima wawe uraguka ku buryo ushobora gukwizamo abantu bose. Yesu nashimwe cane. Hano ngo abantu bose ku murongo w'indwi ngo babibonye ngo bose baridodomba. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bidodomvye bose. Ntibavuze ngo abigishwa canke ngo abari bakurikiye Yesu canke ngo bamwe canke, nukuvuga ngo bose. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bose ngo baridodomvye bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Imana idufashe cane. Ngo baridodomvye, kandi mu bidodomvye rero harimo n'abigishwa ba Yesu kuko Bibiliya itubwira ko bose bidodomvye. Ariko Yesu Kristo hari ijambo yababwiye ku murongo w'9 ngo uyu munsi ngo agakiza ngo gashitse muri iyi nzu ngo kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza. Igice ca 12 murongo wa 14, ababahama mubahezagire, mubahezagire ntimubavume, munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira, muhuze umutima, nimushire umutima ku bikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje. Ntimwiyite abanyabwenge, ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu bose. Nimba bishoboka
mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni Paulo ariko abwira abaroma uko abakristo bakwiye kumera. Yesu nashimwe. Iri jambo ry'Imana murabona nari bashiriye kuri screen zanyu, narisize n'irangi. Ni ukuvuga ngo umukristo, umuntu wese yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, umuntu wese yitwa umukristo akwiye kumera gutya. Hanyuma ku murongo wa 16 ngo muhuze imitima, ntimushire umutima ku bikomeye, ngo ariko mugendane n'ivyiyoroheje, ngo ntimwiyita abanyabwenge. Yesu nadufashe cyane. Hari abantu bashobora kuba bibaza ko barashitse bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, arabiyereka bashika mu ishengero ry'Imana, baca bibaza rero ko bamaze gushika. Urumva ni nka kurya umuntu yo bashitse ahantu agaca afata icicaro akicara nyine agashika, hanyuma agaca atangura kubona abandi wogira ngo ntibakwiriye gushika aho yashitse. Yesu nadufashe cyane. Canke abandi ntibakwiye kumwegera kuko we ageze ku yindi ntambwe. Imana idufashe cyane. Akabona abo bantu ntibakwiye no kuganira, ntibakwiye no kuvugana, ugasanga harimo akantu kameze nko kunena. Yemwe muntu w'Imana urabe neza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwuzi gukora iciza ngo ntagikore ngo kimubera icaha. Nimba uwo muntu ubona ari mu nzira itariyo ugaca uyimurekera, aho kumuzana ukamuzanana ubugwaneza, wowe ukumva ko wamaze kugera mu nzira y'Imana, ugaca umera nk'umuntu yubatse akazitiro, ugakumira abandi bashobora kuba bataratahura neza cyane iby'inzira y'Imana, ukabakumira ukamera nk'ubanena, aho kubiyegerezanya ubugwaneza kugira ngo bafate ukuboko buke nabo nyene kuko buriya hariho ikamba canke hariho igitsibo cagenewe abazoshikana benshi ku bugororotsi. Yesu nashimwe cyane. Yesu Kristo acinjira mu nzu yo kwa Zakayo akabona abantu bidodomvye ngo agiye kurara ko mu nzu y'umunyabyaha. Yesu yaciye avuga ati uyu nawe ngo ni umwana wa Aburahamu. Yesu nashimwe cyane. Satani ariko yifashisha ako kantu bene data, wowe ukibaza ngo warakijijwe, warageze mu nzu y'Imana, warahevye ibyaha, waragize gute, ariko ako kantu ko kwidodoma ngo naka n'umunyabyaha, ngo naka ngo nibiki, ukumva naka ugenda umwikoreye naka, ufise umwanya wo kuganira amakuru ya naka. Imana idufashe cyane. Utayaronsa ahubwo uri kuramusonga umubwira amajambo ababaza. Yesu nadufashe cyane. Utamubwira amajambo ababaza uri kuramunena, uri kuramukumira. Imana ikubabarire. Ico ni cya Satani yinjije mu buzima bwawe nk'umukristo. Bene data, ahantu Yesu yashitse agakiza kagashika muri we neza, umuntu agira umutima wagutse, akumva hambye abantu bose. Yesu nashimwe cyane. Akumva nta muntu numwe akwiriye kuzotahira muri Gihenomu kubwiwe, akumva abantu bose yobafata amaboko bose akabegereza umwami Yesu Kristo akabakiza, hanyuma bagafatana urugendo. Umuntu atsitaye akagwa, umuntu Satani arashumwa makamugema, akumva niyo musiga, akumva ikintu yokora ni ukumufata ukuboko, ni byutsa akamwongera inkomezi. Yesu nashimwe cyane. Ni umurongo w'ijambo ry'Imana Imana yamaye dusangira kino gitondo. Abayumvise mwese umwami Yesu Kristo abahezagire cyane. Hanyuma rero akaba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro gitondo saa 10 ku rubuga rwa YouTube haba hageze isengesho ryo mu gitondo. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero tugiye gusenga Imana. Rero Imana yo mwijuru yakoze cyane, yemeye ko tubana no munsi. Tugiye rero gusenga Imana, umuntu wese ahari tujane. Nagira ngo nsabe wowe uri kuranyumviriza, ntuceceke, ntiwumvirize ngo ntiwumvirize ibyo ndiko ndasenga, ahubwo ninangura guhamagara Imana nawe tujane, uzamura ijwi ryawe uvuge, kuko uri kuvuga isengesho watuza akanwa kawe bifise ikimazi gikomeye cyane. Ariko niba uri ahantu udashobora kwatuza akanwa kawe, tujane usengera muri wewe mu mutima wawe. Yesu nabahezagire cyane. Mana data twese uri mwijuru, Mana uvyagiye ahera, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo nje imbere yawe, ndagushima ndaguhimbaje. Wagize neza Mana, twagiye tubona tuvyuka kino gitondo, si bisanzwe Mana yacu. Urabizi ko buri munsi tuduzi kimazi cyo gushima, tugushimira ukuntu twagiye tubona tuvyuka tugihumeka umwuka wo bakiriho. Mana si bisanzwe, nuhabwe icubahiro. Kandi urabizi ko duca ako kanya dusengera abantu. Mana
yo mwijuru baba baraye nabi. Erega Mana yacu twebwe twabyutse twasinziye twiziguye turikanguye, ariko hari abandi Mana baraye bahagaze atari batagira itiro, ahubwo ari uko babuze uko baryama, canke Mana yo mwijuru bakaba bafise ibibazo bibarenze bituma n'iryo tiro batarironka, canke bakaba bafise ingorane bakaba baraye bahagaze kubw'impamvu izina ziriya. Mana yo mwijuru abo bantu turabateruye mu biganza vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye Mana abantu batagira shinge na rugero, ndasengeye imfuvyi n'abapfakazi Mana bari mu bibazo, hari abantu Mana batagira ico bafungura, hari abantu Mana batagira ico bagaburira abana. Yesu Kristo, jewe amaso yanje ahagarukira sinshobora kumenya ngo barihe, ariko wewe inyonga zawe zinyurangana mw'isi yose. Mana yo mwijuru urazi aho bari, umuntu umwe wese Mana aho ari agutakira gusaba ico kurya. Mana yo mwijuru ivyo kurya byuzuranye. Mana ndakwinginza abantu barabana ijisho ry'imbabazi Yesu, cane cane abo mu nzu yawe bagutakira ijoro n'umutaga, hari abantu bagusaba ico kurya co kugaburira abana. Mana Yesu uraba amasengesho y'abo bantu bagirire neza. Hari abantu Mana babura aho kuryama, hari abantu Mana bafise ibibazo binabiriya. Mwami wacu Yesu Kristo bagenderere, ubumvirize Mana, utega ugutwi, umvirize ugutakamba kwabo hamubagirire neza. Hanyuma Yesu Kristo uyu munsi turakwiragije rero, turakwinginze ngo uze mu buzima bwacu. Ntibiba byoroshe kugenda muri iyi si na Satani ari hakorera adutega imitego iniriya mu bintu bitandukanye, agacisha kanukuzibira umugisha waduteguriye. Mu izina rya Yesu Kristo tegetse, mu izina rya Yesu Kristo ndasanganguje, mu izina rya Yesu Kristo ndateguje imitego sumwa Satani atega imbere yacu kugira ngo azibire imigisha waduteguriye. Mana hari amaproje nari ya Satani ya blotse yanka ko agera kuri objectifu, kubera ko Satani yabipfunze. Mu izina rya Yesu Kristo bikaba biri mu byushaka. Mwami Yesu ko ndakwinginze ngo bipfungure, ndakwinginze umuntu wese ariko arumviza kino kiganiro upfungura ivyo byapfunzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubohora abantu baboshwe, ubohora abantu baboshwe na wamugwaniza Satani, ubohora abantu baboshwe n'ibyaha, ukiza abantu bagwaye ingwara zitandukanye, hari nizanse gukira Mana, kuko wewe ufise ubushobozi ku kintu cose. Mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi Mana ubu wigitangaza mu buzima bwa buri wese yavyukiye imbere yawe kino gitondo, uzobukoze Mana yo mwijuru. Urazi ko tutazi gusaba, ariko wowe nyene ubutuzi, kandi ngo ivyo dukeneye urabizi, ukabiduhera ubuntu n'imbabazi. Byose birabukushaka, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemwo, amena. Yesu abaha umugisha, murakoze.